Rero Yesu Kristo twisunze ibyo twumvise ndemeza neza nakekeranya yuko ari Imana 100% yaje mu isi yambaye ishusho y'umuntu 100% kugira ngo bikunde ya Mana yishushanije yajikemera igasa natwe abanyabyaha iheze icungure umuntu aboshwe n'ibyaha yamaze kuja kure y'Imana imugarure mu migenderanire myiza yigeze kubaho mu itongo rya Edeni. Twarabivuze mu kiganiro ca mbere. Imana yacu nihimbazwe. Yesu Kristo rero sindumwa n'izindi. Yesu Kristo arasumba Muhammad. Yesu Kristo arasumba Mose canke Musa. Yesu Kristo arasumba Branham. Yesu Kristo arasumba ba Daniel Kolenda. Yesu Kristo arasumba ba Ellen G. White. Yesu Kristo arasumba ba TB Joshua. Yesu Kristo arasumba na ba Yongicu. Yesu Kristo arasumba wanashaka nuje no ngo ni dadi wawe. Imana yacu nidutabara. Yesu Kristo n'umucunguzi universel, n'umucunguzi wa bose, n'umucunguzi w'amahanga yose. Aba bandi bose bagiye babaho inyuma yiwe, naho baba bakoresha ibitangaza by'utwumiza, naho baba bavuga ngo bobo ngo barigisha ngo ibihugu byose bikabakurikirana live, naho baba bavuga ngo bamaze kuzura benshi, naho baba bafite izindi mbaraga ko mbure sinzi zabizukuri cyangwa zitari izukuri, kuko nimba ari izukuri bazihawe na Yesu. Ntibosumba Yesu rero. Inyundo ntisumba iyayujuje cyangwa ntisumba umucuzi, igitugu n'igisumbi zose y'abanamba, eka abanamba. Imana yacu nidutabare. Yesu Kristo rero arasumba abo bose ba Renal Bonke n'abandi sinzi ko ari ba Kibangu namba ari Kibanguiste ariko ba Kibanguiste n'abandi kumbure batandukanye bafise imyizerere yabo, n'abalideri n'abarongozi n'abayobozi b'abavisionnaire mu myizerere yabo. Yesu Kristo n'umuntu adasanzwe. Ubu Yesu ciko turavuga yari yaravuzwe ko azovuka. Ni Imana ubwayo, ni umucunguzi, ni umwami, kuko yimikishijwe amavuta, yarobanujwe amavuta yayandi yimika abandi. Yesu Kristo ni Imana y'ubushobozi, ni umukama w'amahoro. Birashoboka ko umaze iminsi ata mahoro ufise, birashoboka ko umaze iminsi ubuzima urimwo ata mahoro ufise kubera ibyaha urimwo. Ijambo ry'Imana muri Yesu rivuga ngo nta mahoro ku munyabyaha. Umunyabyaha nta mahoro agira. Hari muri avuga ngo umunyakibi ahunga atakimwirukanye. Kubera iki? Agenda akangagurika, agenda yiteze ko ashobora gupfa, ashobora kugirirwa nabi, kubera azi ko ari inkozi y'ikibi. Ntaba hatsindaje, ntaba hatuje, ntaba hafise amahoro. Imana yacu nidutabare. None rero uyu mukiza turiko turavuga muri no minsi mikuru ya Noweli ni umukama w'amahoro. Nimba udafise amahoro, nimba ubuze amahoro, nimba umaze iminsi ubohewe mu ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha by'urwango, ibyaha by'amacakubiri, ibyaha by'ubusuma, ibyaha bitandukanye, ibyo kurenganya abantu n'ibindi, yewe mwene data, kugira ubuntu ukaba uriko urakurikirana zino nyigisho, umve hariho umwami w'amahoro ashobora gusubiza amahoro mu mutima wawe utarimwo amahoro. Hariho umwami w'amahoro, hariho umukama w'amahoro yiteguye kuguha amahoro niwemera ukihana ibyaha byawe, niwemera ukavuga ngo nanjye ndatahuye ko amahoro mbuze ndayabujijwe n'ibyaha, kandi wewe uri umwami w'amahoro, hamwe no bikuzanira byose wocuma amahoro. Ndaguhaye ibyaha byanje wocuma amahoro. Nibavuga ngo Mana ndatahuye ko ari wowe mukama w'amahoro,
nanjye maze igihe mbuze amahoro mu byaha mbohewemo, ariko ndaturishije akanwa kanjye kubw'amajambo numvise kuri Imana, numvise kuri umukama w'amahoro, numvise ko hamwe noza wocuma amahoro. Mana numpa amahoro, unkure mu byaha, umarire ibyaha nagendeyemo. Yoca kugirira neza, woca uharira ibyaha, woca ugira amahoro mu mutima, kuko ni umukama w'amahoro. Sinzi ibihurimwo, ushobora kuba umaze iminsi mu bihe bigoye, ubuzima burazimbye, ubuzima burimwo ibiruhisha byinshi, urakora ariko ukaguma uzungurukira aho uri, ukeneye igitangaza. Nimba ukeneye igitangaza cy'ubuzima, nimba ukeneye kubona miracle y'ubuzima bwawe, nimba ukeneye gucakira igitangaza original, banza ucakire Yesu. Imbere yo gucakira igitangaza ca viza, imbere yo kuvuga ngo cakira viza, imbere yo kuvuga ngo cakira bemewe, imbere yo kuvuga ngo cakira veriti, umve ubutumwa ugutumbere uno munsi ni ubutumwa kubwira ngo nubanze ucakire Yesu Kristo, kuko niwe gitangaza. Ufise Yesu Kristo mu bugingo bwiwe arafise se w'ibitangaza, arafise nyene ibitangaza, arafise uhingura, ukora ibitangaza byose bibaho. Imana yacu nihimbazwe. Nimba udafise Yesu biragoye, naho woronka ibindi byose biti bitangaza, ariko n'ibitangaza biba expire, n'ibitangaza biba demode, bita agaciro, bita igihe, hagari igihe bigahera. Ariko nimba ushaka igitangaza original, ndagutangariza mu kiganiro umukino w'ubugingo tuna munsi ngo wakire Yesu Kristo akubera igitangaza, azogutabara. Niwamwakira azokubera igitangaza. Igihe cyose uzoba ukeneye igitangaza, azoguserukako mu mahirwe no mu marushwa, azobana nawe, azokubera igitangaza mu bihe byose bigoye uzocamwo. Niwamwakira ukamugira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, azokubera igitangaza, azogukorera igitangaza, ibitangaza imiryango itagukoreye, ibitangaza abakwigishije batagukoreye. Hamwe wo kwakira Yesu, ntuzosubira kwirukira ibitangaza by'abanaka n'abanaka. Ufise Yesu, uzoba ufise se w'ibitangaza muri wewe, azokugirira neza. Ingorane abantu tugira ni ukutamwakira ngo atubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Imana yacu nidutabare. Birashoboka yuko uri muri wuvejare, wabuze ukugira inama, wabuze uguhanura, wabuze icepfu n'ica ruguru, wabuze ibyo ufata n'ibyo ureka, ibyo ukora byose biranka, wabuze inzira wofata, wabuze umuntu akubwira ngo genza uku bica bigenda neza, wabuze umuntu akwereka inzira nziza wocamwo, wabuze umuntu akwereka business wokora igakunda, wabuze umuntu akwereka aho kuviramwo umugisha, wabuze umuntu akwereka ibyo wokora byogenda neza. Ariko niwakira Yesu Kristo, atakubera umujanama, akuhanure, akubwire ngo kora uko, genza uko, bigenza uko, nukora uko, nuko. Niwakira Yesu, akubera umujanama. Inama kugira ni inama itagusuka, ni inama itakosha, ni inama igushikana mu bugingo budashira.